Onako turi kumwe na bafatanya bacu bikorwa bagiye batandukanye, turi kumwe na Dream House mu ma telefone meza cyane y'ubwoko bwinshi bugiye butandukanye hamwe n'ama accessoires yayo nk'ama pochette, ama blindage, ama smartwatch, ama écouteurs sans fil cyangwa se avec fil, ama router n'ama flash n'ama modem. Baragufitiye kandi ama wireless speaker meza cyane, baragufitiye kandi ama AirPod meza, ama casquette meza n'ama camera de surveillance meza. Dream House birumvikana ko asanzwe bakorera mu gisagara cya Bujumbura, ni muri rompere ya kera hepfo ya CCF imbere ya Regideso biro commercial, ndetse no ku agence y'abantu Connect Siege et Connect Avenue de l'Amitié Limited Big Shop, ndetse no kuri Onatel. Telefone yawe ni 69 ubusa gatandatu ubusa gatandatu, yaba kuri aperi sanzwe ndetse no kuri WhatsApp. Mugiye kuri Facebook naho witwa Dream House Burundi inyene urahabasanga. Turi kumwe kandi na Kaze Abroad Consultant Services Limited, bano baragufasha nabo kuja kugira kwiga hanze, cyane cyane ko kino gihe bariko barafasha bagiye batandukanye baje kwiga mu gihugu cyo Butaliyano. Rongo burusho ubukurikira amera y'ishuri Minerval urarigwa, bourse zo muri master urayironka, ahinzura uronka kandi inzu yo kubamwo, uraronka argent de poche ushaka amafaranga 10,000 by'amayero ku mwaka, uraronka kandi n'uburenganzira bwo kwinjira mu gihugu icyo cyose cya Schengen byoroshe, uri kandi amera service aruko waronse visa gusa. Mu gihe rero uba office umubanye cyangwa se umugenzi ashaka kuja kwiga mu mahanga, mugenekereze kuri Kaza Blood nawe uronka uturusho utandu ukanye. Birumvikana ko wifuza gukorana nabo, ushobora kubandikira kuri email yabo ni info@kazablood.com cyangwa se ukanabarondera kuri WhatsApp yabo ni 6613 cyangwa se 6613 niwo wafatanya kuko turi kumwe nabo muri kino ganiro cyacu Sport Zone cuno umugoroba. Dukomeze kandi no gukengurukira mu mwese muri kumwe natwe muri agiye hatandukanye, nabona kuri FM ndetse no kuri YouTube hose murahari. Hano bitwa bartiri bagenda baterera ibibazo avuga ati ibibazo Madrid ifise tibizomara sezo ko Madrid ntigirira yigarura hakiri kare. So bize gute kutazomara sezo bize gute arakantu no bisovuze espace Schengen no muryango wabayeho umwaka wa 1995 aho bavuga ngo ni espace de la liberté, de sécurité et de justice. Harimo ibihugu 29 ariko hari ibindi bihugu bagiye ko aho ikindi gihugu bakiye kwakira ni igihugu ca Chypre, ni Allemagne, Autriche, Belgique, Bulgarie, Croatie, Danemark, Espagne, Estonia, Finland, France, Grèce, Hongrie, Italie, Lituanie, Lettonie, Luxembourg, Malte, Pays-Bas, Pologne, Portugal, République Tchèque, Roumanie, Slovaquie, Slovénie na Suède, Iceland, Liechtenstein, Norvège na Suisse hamwe na Chypre igiye kwinjira mu misi. Uvuze ro Schengen. Urumva iki kintu ngene gikomeye. Ni kinini cyane. Urabona reko ushobora kwashika ruko uciye muri Kaze Abroad Consultant Services Limited. Nuko bimeze kuri no na match sport no mugoroba. Uwundire Mike turamutse hano bose badukurikiranye uri Masaro de Coiffure buriya nabonye ari nahantu badukurikirana cyane. Masaro de Coiffure hano mu gisagara ndetse n'andi yagiye atandukanye mu gihugu hagati. Nakimyuze bateretse ku 93 kuko narasanze buriya nimbara abantu bumviriza radio cyane. Uranakoze cyane ahubwo jewe narabuze ngene ndimosha. Urabuze urane umushatsi ngene umeze nawo buri ngene ndawimosha. Narabuze kwa donc coiffe ni coiffe bijanye. Narabuze ngene no kimosha. Umushatsi mubi cyane umutwe mu. Ntabwo mbizi. Ibyo rero nkeneye umuntu w'umukwaferi akoroke muri commentaire, aze muri commentaire andabe ngene meze, ahita ambwira ati ndashobora kubona uguntu ahari si kibazo, ndashobora kwa musanga jewe nta ngorane. Ugiye kwitwa Sakabaka ariko abantu babanza baraho umutwe wawe babanza baraho umutwe nyine baraho umutwe ukuntu umeze barabona umushatsi ngene umeze. Wumvise ko wazada umutwe wawe ufise ko amakenga. Oya nta kibazo, erega nazo mbona ndi kunashaka umukwafere mwiza ashobora ko yera mu mutwe akavuga ati fatire rero kuri umutwe wawe ningene umushatsi umeze tete triangulaire no kumwa muri buno buryo kuko jewe narabuze ngene nimosha narabuze kabisa. Abaguteretsemo urumwe mu hatimosha ndino subona umushatsi utangana utagereza ari cyaranse narabuze ngene ndabigeze. Abakwafere mukomeze kumererwa neza, ariko turashimira abandi bantu bose usanga radio idashikana na cancane mu ntara za ruguru azamuhinga nande gatandukanye. Umuntu umwe nakabaro afise nka telefone guteka kuri YouTube agaca installa muri Bluetooth, abantu nka 10 bagaca bahahurira bakumviriza amakuru y'inkino. Mumve ko tubakengurukira cyane muri abantu bacu biteka tutabafise nitwo nivyo kunda.
twihuta cyane turakomereza muri equipe ya Barcelone naho barimo kugwana n'imvune ndabona zaba bandiye kabisa. Officially bimaze kumenyekana ko witwa Lamine Yamal na Slawa Ebana jemaze kumwita umugabo kwera ibikorwa akora nubwo ari umwana ku myaka 17 gusa mugana umuntu w'umwana kabisa. Lamine Yamal rero nyuma yuko equipe ya Barcelone imaze inkino zigera kuri 2 inkino ziri batakaje muri no saison inkino batageramo umugabo witwa Lamine Yamal muri champion ko muri de champion UEFA Champions League batakaje mu official ko natetsemo igitsinda bafite carton rouge Eric Garcia na carton rouge bivuze ngo inkino zibiri Lamine Yamal dari muri equipe ya Barcelone muri La Liga baraditsinzwe urukino banatsinze ku munsi w'Imana byanagaragaye yuko nubwo je nemeranya abantu bavuga ngo equipe yatsinze ko buragera amara mugabo byagaragaye ko numwe mu bakinyi equipe yibuze igomba kwisanta mu kibazo. Yamal rero agiye kumara gatindwe zigana kuri 3 na 4 atagaragara muri equipe ya Barcelone bivanye n'imvuna afise kwijisho gikireka. Si ibyo gusa ku rundi ruhande equipe ya Cibura n'uwagaragara ko agiye kumubera umusubirizi wiwe akaba yanafashe equipe muri kino kiringo witwa Lamine Yamal adahari. Ndavuga Ansumane Fati vyasa nka ari umwana ari karagarukana icizere muri equipe ya FC Barcelone uko bigenda kose. Nawe c'est confirmé kuri no munsi yuko yasuye kandi kugira Rochite kumvira yamaze iminsi karagira agiye kumara nawe indwi zine atagaragara muri equipe ya FC Barcelone. Bivuze ngo Barcelone mu mwanya umwe ntigira na Lamine Yamal ninagira na Ansu Fati. Oui. Arabigenza gute Frike? Uvyumva gute? Frike arakora kugira ngo equipe yiwe nitakaza umusaruro yarigeze gushika muri kano kanya yo kuba arabambere muri La Liga niki umwe no chama tagara kora 6 nubwo Madrid afise ikirarane ariko kandi nino kuba uno munsi equipe bujyana duze yisanze muri 8 za mbere muri UEFA Champions League nyuma yo gutsinda inkino 3 kuri zine bamaze gukina. Icambere coco umumenyereza twarabivuze kandi twongere tunabigaruke ko kandi umumenyereza n'umwe mu bantu bakomeye cyane ku kintu kijanye no kwiga rimwe na rimwe iyo yabuze abakinyi Mike. Hari kintu vuze kirankora ko cyane ku mutima hanini nibura ry'umusore rw'ikizina rya Ansu Fati. Fati yakabaye ahari kugira ngo aprofite ibura ry'umugabo azwi ku izina rya Lamine Yamal Ebana. Fati yakabaye kuba hari kugira ngo agaragare umwanya uwo abakunzi ba FC Barcelona bari biteze novuga ngo adari erika uyu munsi Lamine Yamal arakunzwe ariko Lamine Yamal Imana nawe yaramuhezagiye abakunze Lamine Yamal nibo bahoze mu misi yeze bakunda umugabo azwi ku izina rya Ansu Fati. Ndibuka 2021 Ansumane Fati bamuganye na Vinicius Junior havuga ati ninda zo mukenya komeye hagati ya Vini Junior na Ansumane Fati. Hari ikiganiro twigeze gukorana ngo c'était en 2022 yazad ndakubwira nti ariko se byakinze kute kugira ngo Ansu Fati yambikwe nimero 10 zaho umugabo yitwa Lionel Messi. Hari gihe Lionel Messi yatsinda igitsindo ukabona ndetse abakinyi beshi baraje kugira ngo bacishimire nka Ousmane Dembele cyangwa Ousmane Dembele ntaje Griezmann araje n'abandi ariko Lamine Yamal yaza agakora hahanda amarangamutima ya Lionel Messi ari Lionel Messi ukabona kamwemwe karamwisha ukabona uko kugumbira umugabo azwi ku izina rya Ansu Fati ni nkaho Messi avuga ati navuye kwa Barcelona umukinyi umwe rukumbi nishobora gusiga ashobora kugumaha ashobora kurindira ibyifuzo vyiwe vyose byo kuzomukenye gangaga ko bizoba ari muri Barcelona ni Fati kuko Messi yaragira gutya karaba iburyo akabona Griezmann akavuga tuntu umwana umwanya wo kwisubira mu Atletico akaraba Ousmane Dembele akavuga ati umwanya n'umwanya yo kwibera umuganga ivyo gukina kabivamwe kuko imiti yarayimenyereye akaraba higi nyuma karati hagati mu kibuga turi kumwe na Frankie de Jong aporo y'ubusatirizi wapi kuko Jessica Mentena nta n'igitsinda afise muri Ligue des Champions y'ikige kuva 2018 kandi aho zako yaraba kagira gutse kuvuga mbega ninde mukingi by'ukuri nshobora gusiga ngaha anye ashobora kuzotanga ibyishimo ku bakunzi ba FC Barcelona babona ari Ansu Fati kabo mu mwaka wa 2020 Ansu Fati atsinda igitsindo ca gatatu
mu bitsindo bitatu FC Barcelona yatsinze umugwi wa Levante ahejeje kuvunika hari ku minota 81 musore yaciye asohoka mu kibuga kuva kiye gihe hari kiganiro nakurikiranye kuri Cadena Ser citwa Carrusel Deportivo bavuga ngo buri kibazo no mwana yagize ntabwo ari imvune isanzwe yacitse umutsi uyu mutsi usanzwe buriya uva hari umutsi dufise ukoroka ukava sinzi niba ari mu mugongo ni nk'umusokoro muri rusange hagati mu igufu kuonye ukamanuka no mu ivi ugacumanuka no mu mu gasinzire hariya mu kirenge bati uriya mutsi warabaye tushe kuko niba mwibuka kire gitsindi ngene gitsinze yagitsindiriye mu bwinjiro bwa Mukorombone ariko yari shuti mw'abantu bati rero uwo mutsi washikiwe kwa Ansu Fati hari imyimenyerezo atari kuriwe gukora kugire agume ari kuri ya nivo nziza uyu munsi Ansu Fati araza yakina match iri on niveau yo hejuru agacongera agasubira akavunika agakora imyimenyerezo bitegura urukino rukomeye agacavunika umumenyereza akamudutako kugeza n'abakunzi bose Barcelona babara akavuga ngo mbega bya Ansu Fati bimeze gute uyu munsi atanguye kumvigwa n'imigwe nka Fenerbahce itagikina Europa League imigwi tutakibona ikina UEFA Champions League nubwo yaca iba yirenganira imigwi ikinamwe abatama imigwi ikinamwe abantu babaye desespere canke barose amafaranga bari yariye kubwo kwinezeza gusa ko muri Turkiya sinibaza ko urondera umupira w'amaguru wogenda mu gihugu ca Turkiya ni championnat ni miburi buri ya 11 canke ya 12 ku rwego rw'isi mu mashampionnat akomeye ku bwanje rero umwana kiri muto nka Ansu atanguye kuronderwa n'imigwi y'abavetera mwumve ko n'aba bavetera bamurondera baba bafise amakuru bamuziko ahubwo tuvuga ngo Barcelona warahomvye Fati ushobora guhomba ikijanye no kuzoba umukinyi w'igihangange ku bw'amagara yawe kandi ibi birakunda gushika ejo mundaro umwana yagaritse umupira muri Castilla ku myaka 19 yagize deshirire haziramwe ama infection avuga ati ndabihe yagize deshirire mu mwanya wo kumukorera kumubaga hajamo amabakteri umwana umupira yawuhevye rero mwumve ngo ibi bintu ni bya affecta gusa au niveau physique biragenda au niveau psychologique mentalema bikica umukinyi kugeza yaho ubwiwe yiyumva nk'umustar ari nyuma y'ikibuga canke yambaye za mpunzi kwera amafaranga ahembwa mugabo mu kibuga akumva ari wa mukinyi ataco yarakwiye gutanga ahubwo rero ikintu je numva novuga ko kurusha ikintu ca Ansu Fati kuko ikintu ca Ansu Fati ndibaza kibabaza umukunzi wa Barcelona nibura rya Lamine Yamal iribura ryari rikenewe byari bikenewe ko Barcelona ibura Lamine Yamal ndemeza ko Pedri uyu munsi ntabwo ari mu amiriye ditere batanu beza isifisi mushingiye kuki shingiye kuri Caicedo wa Chelsea shingiye kuri Ryan Gravenberch wa Liverpool shingiye kuri Nicolo Barella wa Atalanta wa Brito wa Inter Milan shingiye no kwa Bayern bariyo n'ahandi usanga hari umukinya kina hagati by'ukuri meme n'aba ba Fede Valverde n'abandi ba Kamavinga n'abandi usanga hari umukinya kina hagati by'ukuri uyu munsi atakiri kuri niveau ya Pedri aragukinira match ryoshe mugabo wumve ngo ivyo Rodri yotanga nubwo badakina ku mwanya umwe sivyo Pedri yoguha ivyo Caicedo yota aba bahungu bakina hagati basi bakiri bato bamwe usanga bazibira ubundi bamwe nk'aba Caicedo barazibira Pedri bimusaba confiance ko mwanya reka confiance ko nawo numwanya dusanga ko ba Kevin De Bruyne umunsi Kevin De Bruyne n'umusaza nubwo abari mu mvuna avuyeyo ashobora kuguha ivyo Pedri atogo bivanye na experience bivanye n'ubushobozi Imana yamuhaye donc kubera kinone Pedri umuvuduko wagiye ugabanuka nitsi imvune za hato na hato niriruha ry'imitsi nicikagurika ry'imitsi n'imiti babatera n'amantrema babakoresha n'amajambo babwirwa ati yamara garuka mu kibuga gerageza mwihate bakaza kandi baracari bato hanyuma bakishira kuri pressure y'abantu bafite imyaka 30 canke 40 kuko bapiriro twabamenye bafite imyaka ingana bapiriro baje gufatisha ku myaka 32 agafatisha muri Juve nyuma yo kuva nko muri Mira rona pire yaraciye mu migwi itandukanye piriro Mira yamubwiye ati nta contract tukongera yabaye umukinyi mwiza ku mugabane wa Buraya inshuro umengo zitatu nimba atari zibiri zikurikirana ku myaka 32 tugende turabe Armando Maradona ku myaka 22 yari bwakora ibiki
usanga ari nka nabyo. Cristiano Ronaldo Vendeza yaramaze kugera ku biki, Lionel Messi Vendeza yaramaze kugera ku biki, ntabwo ari byinshi. Uza gusanga ubwana ku myaka 19 ku myaka 20 bufise abagore bumaze gukina match zirenga 100 kandi ziri ku rwego rwo hejuru, bufise ibitsindo n'imiburi buri birenga 20, bugeze mu kibuga bugakina nk'ubwana bw'imyaka 27 29. Oro ku mubiri suko mon frère, hari ibintu so wawe yakurinda. Mike warigeze uja gusatura ufise imyaka 10? Oya birago oya. Oya kabisa. Wigeze uja guca amakara ufise imyaka 10? Mike utamugora no kugeza ubu n'umunyagisagara ibyo byumva ku radio. Abantu bakuriye ruguru nibaze ko basi muri rusangi hari bikogwa wowe warakoze biruhije birengeye imyaka yawe ukiri muto. Nuko rero usanga umuvyeyi agera gukingira rimwe na rimwe. Nuko rero wumve ngo hari ingamba babara minyamare batabarinda bivanye na tara Imana yabahaye. Ega bamwe ijambo ry'Imana biriyo. Ni ntabagabo basamajwe mu gihugu ca Israeli n'umwana w'imyaka 12 yitwa Yesu Kristo, akababwira ubutumwa bagasamara ati bubwe ngo umwana bukura he. Ubutumwa tubwira abantu bakuze batovuga buva heyi. Aba bantu bishengero rigasamarira umwana w'imyaka 12 ni nakaba bamenyereze barusera mini amare bakubwira ati katawundi mukinyi tubona ari bukore ivyo no mwana ashobora gukora ntituri bumwirengagize. So mukinisha ko ukene uko bwije ni vyiza bakurira mini amare 3 semaines kubwiwe ni ropo azogaruka prix fort que jamais azogaruka nkuko tutavuze tubona mwino misi azogaruka komeye cyane kubganje kukindwi zitaturaba FC Barcelone ifise inkini zi imaze gutamwo imaze gukomeye mugabo kandi equipe nayo iramukeneye ariko babikoze inkino zibiri equipe yamubuze yatsinzwe nakiri butwemeze yuko nimba yamini yamare mu marezi ngino muri championnat barushanga equipe iramera gute muri championnat barushanga Real Madrid atandatu yego est-ce que Real Madrid no munsi iri capable yo gutsinda inkino zibiri muri championnat? FC Barcelona yatsinzwe inkino zibiri, cyo kintu kirara. Barcelona irusha amanota 6 Madrid, mugabo Madrid ifise kirarana na Valence batakiye muravyibuka bibaye nuko match yabo yabaye reporté. Iyo nayo ni match yagaha ni match ishobora kuba itana cyangwa bakanayitsinda. Mugabo muri course no koregwa akazi n'uwundi ugomba kwizera akazi kundi wabanje kukikorera. Of course ivyo kuvuga ngo twe Barcelona twatsindwa kabiri ngo mbega Madrid yo iri capable yo gutsinda kabiri twe twatsinzwe pourquoi pas ushaka gutsindwa na gatanu undi agatsinda gatandatu. Equipe mwibuke ngo yari kuri série d'invincibilité ya matches zigera kuri 42 kwa 43 bagomba barushire ko bacabazinwa na Barcelona. Match 42 muri La Liga y'Esport batazi gutsindwa. Equipe ruka gutsindwa ku ndwi ya gatandatu bazinwa na Atletico Madrid mu mwaka weze. Barcelona ngene yabitsinda isubiye gutsindwa na FC Barcelona. Bivuze ngo equipe iri capable yo kwanjera ingiro 5 6 8 9 10 15 idatsinzwe mu gihe utsinzwe ni esheke kuri wewe. Ya kubganje rero Barcelona igomba kwiraba nka Barca parce que Barcelona afite faiblesse par rapport à Madrid, ariko kana Madrid afite faiblesse mugabo pas par rapport à Barcelona, mugabo par rapport ivyo barondera. Mvuze ikintu sinzi abantu babitandukanye parce que Madrid no munsi vision yabo ni niveau bari bafise mu mwaka w'ejo no munsi batakaje niveau yo gutwara za Champions League zo gutwara La Liga. Mugihe Barcelona ni equipe ikirondera kugaruka ku rwego rwayo yahozeko. Iyo kurondera ku rwego wahozeko ugomba kuraba mbega imbere yanje n'indari yandushije iki. Raison pour laquelle Barcelona tegeza kwikompara kuri Madrid kugira ngo ishobore kuba yoraba niki Madrid yarushije indi migwi mu mwaka weze niki Madrid yaturuje kugira ngo twari gikombe. Or Madrid ne doit pas regarder derrière irabe Barcelona ngo Barcelona twarushije iki mu mwaka weze ahubwo twatkoze iki mu mwaka weze cyatumye tubabeza gusumba abandi tubwirizwa gukora ikuno munsi kandi. Raison pour laquelle je nshagaruka ku bintu bibiri kumvune z'abantu bana. Lamine Yamal Nasraoui nkuko bayizi yabivuze yavunise igihe ciza ku neza y'amagara yiwe parce que bana bariko barasabwa vyinshi par rapport ivyo bategerezwa gutanga. Ariko kandi ndatanguye kubona mbega ubwo dusubiye mu bitabo ho bari igihe twabonye abana bo muri Amasya batangura ku bwinshi mu kibuga nka kino gihe. Ibi gacha bikwereka ngo abana bo muri Amasya bakunze kuduzwa kandi bafise imana mugabo bagakora n'abantu bafise maturité bagakora n'abantu bakuze. Uno musugiye kuraba Lamine Yamal akazari karatumwa Poko Barca akazatumwa Leandro Balde ivyatumwa Pedri Gonzalez ivyatumwa Pablo Gavi ivyatumwa. Dushobora kuba turi muri y'abana bo muri Amasya bashobora gutangura mu kibuga ari benshi bagatumwa byinshi birengeye imyaka yabo avec ya turi mu maripti de ligament croisé. Uno musugiye kuraba migwi
yo maigano tarakwe ku mugabane wa Buraya dufite abakinyi barenga 30 bose bari muri de Liga Macroise fata moterano ba Gerson Bremer fata ba Jean Lucas Kamaka ugaruke muri equipe de Madrid urabe abariko bagira za Reptile de Liga Macroise uze mu Bwongereza ureba Rodri Reptile de Liga Macroise uno musi dufise abakinyi benshi bisigura ngo amahigano yarabaye menshi abakinyi batumwa byinshi bagomba gutanga ingufu zirenze kandi umunsi abakinyi barazi ngo kuba mwiza individuellement equipe itabaye nziza biragoye umukinyi agomba kubanza gukora equipe amana akaba mwiza parce que umukinyi abaho kubera equipe muge equipe ibayeho kubera abakinyi bashobora guhiwa uwo musaruro ikitwa equipe bivuze ngo equipe ari nkuru ku mukinyi rero umwana abwirizwa kuruhuka kuko ari muri air bigaragara ko itigeze kubaho kuri FC Barcelone mu bijanye n'uburyo abana bakoreshwa nkaca ngaruka ariko nkaraba mbega Barcelona sigiye kugira ikibazo gusumba uko ya Mario gira ikibazo atarakina parce que kumara indwi 3 ya Mario dakina ni avantage kuri we araza kugaruka afise fraîcheur physique imeze neza mugabo FC Barcelona muzi bigaragara ko ni equipe gusubiriza umugabo yitwa Lamine Yamal Nasra wari kibazo haravuga umwana Toni Fernandes guturuka muri La Masia ko ari we equipe ishobora kubigira 12 kuza gusubirira kino kibanza cha Lamine Yamal nibaza Toni Fernandes parce que reka ni inspire ku nkino Barcelona imirije sivyo ariko nabaraza ko adugije uburyo mu buryo na Lamine Yamal yadugijwemo ko gufata risk ko tamukinya hareka tumuduze hama mwana kaza kexpose ariko attention na context i Barcelona yo kuri urwego Afrika igiranye ko twayeruka ryari ni kera bivuze ngo no musi umukinyi wese yinjiye narabivuze kuri Ansu Fati azga yinjira mu kibuga kirimo Rafinha kirimo Lamine Yamal kirimo Robert Lewandowski gasa n'umuntu yisanze mu gihugu bavuga urimo adatahura parce que iyo confiance bwa mbere agerageje kwipima kuba hasanze ari sous-estima bwati izina nije nari ndarifise nsanze no musigize gute rifise abandi imisa amajana 2 amajana 3 atagitsindo ugarutse muri Barcelona barikora kugwana kurazi ngo amagara yanje umwanya yonde seva ivyo byose ni ibintu fatagwana navyo vyatumye ni performance equipe ituma n'ubundi tutobona ari gafati mwiza kuko uko agaruka fati yaba yarisanze muri Barcelona mbi yarafise amahirwe yo kuba mwiza gusumba ubu yisanze Barcelona ari nziza aho gumengira murengeye ico bituma mbona ko solution atari Toni Fernandes parce que uno musi reka dufata karoro nk'inkino Barcelona bimirije kugira ngo turabe mbega zifise anjiyae eske Toni Fernandes yoza hano cyane dusanga Barcelona cyo bakene niki bagomba kubanza kurondera solution mu bari disponible gusumba kurondera solution mu bana baduza parce que nshobora kumbwira no munsi equipe nka FC Barcelona akarorero nyuma yuko baba batsinzwe na equipe ya Sociedad deja pressure yatanguye nubwo batabishira abona pressure yatanguye equipe irakina na Celta Vigo nyuma ya treve nyuma ya Celta Vigo barakina na Brest nyuma ya Brest bakina na Las Palmas Celta Vigo imwe mu equipe bagora muri Liga kandi na equipe yatanguye nziza muri UEFA Champions League kandi muri UEFA Champions League twarabonye package yo kunegesha mugadufashe abantu baje no kuri YouTube babona bagafotoka Toni Fernandes witwa Crovisi yakabazani nawe n'umwana dufashe ingufu Barcelona babwizwa gutanga kwizi nkino bigaragara ko amahirwe bafise ni menshi yo kuzitsinda parce que uzanye Brest ukazana Celta ukazana Las Palmas mbere uko Lamine Yamal agaruka birumvikana ko n'inkino zikinika nyuma yaho gato bashobora peut-être azoba ari inserte nko kuri Real Mallorca bayisanze Estadi Mallorca kimwe mu bibuga bigoye vyagoye Barcelona vyagoye Madrid kugeza nuno mwanya bave date muri kiyari ugiyeho bakwimbira icobo kugira ngo wikureho biba bigoye rero Barcelona usanga mwizino nkino badafise Lamine Yamal duca tugaruka muri yaho twabonye equipe ishobora gutsindwa na Osasuna ko kumenyereza yagize rotation bivuze ngo 11 umenyereza yifuza nibo afise nimba ari bafise eske ugwego bari bageze ko na pressure parce que uko ugenda uratsinda niko pressure yongera uko Las Palmas kwitegurira uhejeje kunyagira nka Valladolid ibitsindo bitandukanye nuko Las Palmas ari kukwitegurira uhejeje gutsindwa na Sociedad de Fatakaruru canke umazigiye uri kuratsinda ibitsindo 8 9 10 rero bivuze ngo equipe igomba kurondera solution mugabo deja pressure yatanguye umaze kumenya ngo natakaje match ya Sociedad match gira kabiri muri championnat mboze Lamine Yamal ibura rya Lamine Yamal byavugije benshi amakuru equipe yamaze match dateye mu igori equipe yakinye match mbi nyuma ya match mbi bari bamaze igihe bakina ariko bagatsinda garega ko equipe mukenera Lamine Yamal iyi ni esheki ikomeye bagomba kuronderera solution kwanza mu bari Toni Fernandes kumuduza numwe mwana avuga afise potentiel n'ibindi bigiye bitandukanye ashobora kugira ica tanze mugabo ndabibona
kora amahirwe agomba guha umwana wo muri amasi nk'uko bakunda kubikora, ariko siyo solution ni mu bahari. Mu gihe mfata akaronko kwa Ansumani Fati, wewe ubw'imvune yiwe ndayibona ku kibazo kiri personal gusumba ikibazo cha equipe irikiragwana nuko Fati yogaruka, mugabo Fati irikiragwana nuko yogaruka ku giti cyo gusumba uko equipe ikiramugwako. Parce que equipe no munsi kubura Fati irafise solution, mugabo Fati kubura Barcelona iraza ko ari shit ikomeye cyane kuri we. Yagwanye no kudasohoka kenshi, bahizi yabivuze gusohoka ukaza za Turkiya kurondegwa n'imigwi igitandukanye za Inter Miami zavuzwe. Ibi ni ibintu Fati arikiragwana navyo ati ngomba kwerekana performance nziza kugira ngo imigwi igomba kunyicira kariyeri kandi ivuga imvi nyuma shobora kuba umukinnyi yempoza muri Barcelona. Objectif niyo kwempoza muri Barcelona kuri Ansumani Fati. Mu gihe Barcelona ironse Fati ni avantage, idavise Fati mugabo equipe ikiratsinda. Raison pour laquelle mvuga ni Fati akomeje kugira malchance nkuko bayizi yabivuze, bishobora kurangira tubuze Ansumani Fati twari twiteze. Nico kintu mbona Barcelona ni bugwane ni jebo na mazino gana maduti jana kwijana ko bigoye kandi ko twongera kubona Fati mwiza twari dufise. Yagize imvune mbere yuko baja muri pre-season, ariko arigaragaza mu myimenyerezo, menyereza avuga ati dufise umukinyi mwiza yitwa Ansumani Fati, agira imvune champion itangura dari Yamare akitwara neza, Lewandowski akitwara neza, menyereza n'undi avuga ati nubwo muvuga aba bagabo hari umwana yitwa Ansumani Fati ni agaruka ndazi uko mwese muzocereza muvuge Ansumani Fati. Nyuma yo kugaruka none tubona umenyereza muzana buke akamubanira mu nkino zimwe tukabona ko ari gestion nziza kugira ngo ashobore kugaruka kugwego, ariko nubundi birangiye amaze kugaruka. Jewe kubganje kuva Fata garuka match ya Sociedad ya ikinya afise rythme na psychologique mona kumenga yari yiteguye gusumba izindi, yarasa n'umukinya ariko aragaruka. Bwana musi ugira roshite kandi ugiye kumara kundi kwezi utagaragara, uragaruka Barcelona irikirarondera iki kugira ngo ishobore kuyo kurondera umwanya, biragoye. Ansumani Fati kariyeri yiwe n'amagara yiwe nibiriko biramworohereza cyane gusumba uko Barcelona musi irikirabura Yamare ikavuga ati vyanka bikunda turaburikora, ariko tudavise Yamare turumva yuko ari kibazo gihari. Ivyo kuri Fati vyaramaze kuba birangira, nuko imezere kuri Ansu Fati, ariko kandi muri Barcelona mbere ko tuja kuri Erling Braut Haaland bwana bahizi equipe buri irikirimvira projet yo gusubiriza mu nimero 9 wabo nyuma yuko bigaragara ko Robert Lewandowski nubwo amufise gushika muri kano kanya akaba ari na top scorer wabo, akaba ari kana batsindira, ariko bigaragara yuko atarimo mu bakinyi bo kwizera saison 3 zine zimbere bivanye n'inyako n'umusegeze ko n'ubujyana kinishko banashaka. Equipe ya Barcelone imaze kununganuga abasatirizi batari baki. Uheretse nyuma yuko witwa Erling Braut Haaland bivuze ko agomba kuja mu gihugu cya Espagne, yavuzwe muri Barcelone. Uwitwa Victor Gyökeres nabo yavuzwe muri Barcelone, ariko uko bigaragose biragaragara ko ari abakinyi naho Barcelone yo kuvuza kubazana ari abakinyi bazibye. Barcelone rero imaze kwimurira projet y'umunimero 9 kuwitwa Omar MARMOUSH. Koro bigaragara ko ashobora kuza muri projet yo gusubirira nimero 9 muri equipe ya Barcelona. Omar MARMOUSH muri equipe ya Barcelona. Iyi projet Barcelona bifuza kuri Omar MARMOUSH ubona izoshoboka cyane. Birakunda ko Barcelona imironka hobo muronka bo baronse typical number 9 mwiza ku rugero rwa Robert Lewandowski, kuko nimba equipe no musifuza gusubiriza Vinicius Junior akarorero ntabwo ucana umukenyene munsi y'ubwo bwa Vinicius Junior, urazana nimba uri urabo bwo bwa Vinicius Junior ko wabusubije inyuma. Omar MARMOUSH nk'umusatirizi nimero 9 birakunda ko uno munsi ashobora kuba yohagarara mu rugero no mu gihagararo cyane nimero 9 nka Robert Lewandowski muri projet yo gusubiriza umugabo witwa Robert Lewandowski. Umbajije ikibazo navuga ngo ciza, ariko reko nkundire nkubwire kino kintu. FC Barcelona ntabwo yigeze iba equipe ikomeye ku mukinyi umwe, ndavuga ihekwa n'umukinyi umwe ngo nuko afise karite. Abantu baramubona kuri YouTube channel, abantu baramubona kuri YouTube. Niwe n'umunya EGIPUTA y'imyaka 25. Uwo mukinyi ngo nuko afise karite yo gushobora novuga ngo gutsinda ibitsindo canke kudelivera ama passe decisive. Ahubwo FC Barcelona ni equipe yabayeho ivuga ngo tuzanye umusatirizi azokinana n'abandi kugira ngo dushobore kugira iki, dushobore kuronka umusaruro mwiza.
ari nayo mpamvu buriya hari abantu bamwe bamwe bagiye bakora novuga ngo ibikorwa vyiza utazigera wumva bavugwa mu mugwa FC Barcelona nk'abarejande bakomeye. Barcelona vyigeze kwishikira mu myaka iheze bifuza umugabo azwi kuzina rya David V nyuma yo guca za Valence n'andi yagiye atandukanye. Mu nkino muri kariyeri yiwe mu nkino majana 826 David yashoboye kuba kina yatsinze ibitsindo majana 426 azadi nyongerera ko passe decisive 97 426 prisi 97 passe decisive. Mu nkino majana 826 iyi niyo career start yiwe 523 uruhara mu bitsina amajana 523 ubu bamwita David Villa. Sinibaza ko Omar MARMOUSH uyu munsi ku myaka 25-26 ashobora kuza akabatarokor ya David Villa. Sinibaza ko Omar MARMOUSH ku myaka 26 ashobora kuza akabatarokor za Lewandowski abakinyi nka Cristiano Ronaldo na ba Messi ndetse na ba Broteling Garande. Mugabo ashobora kuba ari umusatirizi mwiza. Tugaruke turabe niki cyatumye David Villa ava mu mugwa FC Barcelona. Nuko David Villa we yifuza gutsinda ivyo bitsindo kuko iyo tuvuze uyu mugabo azwi ku izina rya David Villa plutôt rya David Villa umve ngo yaratwaye Coupe du Monde, umve ngo yaratwaye Euro, umve ngo yaratwaye Ligue des Champions, umve ngo yaratwaye Coupe du Monde des Clubs, umve ngo yaratwaye La Liga zigera kuri 3, umve ngo yaratwaye Super Coupe, yatwaye Copa del Rey zigera kuri 3, yatwaye Super Coupe z'igihugu ca Espagne zigera kuri 4, atwara Coupe du Japon, atwara Soulier d'Or muri ya UEFA 2008, atwara Chassir Darija muri Coupe du Monde yabaye mu mwaka wa 2010, atwara gashimwe nk'uwaranze MLS iganwa ry'abanyamerika, aba umukinyi w'umu-Espanyol w'umwaka 2005-2006, ni meilleur buteur de tout l'état mu gihugu ca Espagne. Iki kintu nico nagomba kugarukako. FC Barcelona yatunze meilleur buteur de tout l'état mu gihugu ca Espagne katavugwa nka Lewandowski, katavugwa nka Broteling Garande. Murabona ko Apollo umusaruro wo gutsinda ibitsindo kuri Villa wari mwinshi cyane, hafi inshuro ukaba muke hafi inshuro 3 ufashe vya bitsindo yatsinda. Nimba utsinda ibitsindo hafi majana 5 gatanga pass zive zitagira ijana urigungira ko vy'ukuri uri umukinya tsinda n'uri umukinya kinisha abandi. Sinzi kico kintu mu gitahura. Nimba utsinda 426 b hakagera ubura pass decisive zigera kwijana, ukaba waratwaye bino bikombe vyose, harimo Coupe du Monde, harimo Euro, harimo Ligue des Champions, harimo Coupe du Monde des Clubs, harimo La Liga zigera kuri 3 n'ibindi bikombe vyinshi, ukagira pass decisive zigera kuri 3, we uri umukinyi atsinda nturi umukinyi akinisha abandi. Uyu munsi rero FC Barcelona ikintu buri musatirizi wese azohura naco mbona nka difficulté mbi nuko nubwo hoza umusatirizi atsinda adashobora gukinisha abandi, uwo musatirizi azisanga ari desespere nka kujya kwa Griezmann, nka kujya kwande, nka kujya kwa kagasore ka Philippe Coutinho. Lewandowski karabitsinda kandi Lewandowski n'abandi no ni umutiwari de surface. Lewandowski ni umutiwari de surface ariko agenda aragira adaptabilité kuko iyo adaptability yatanguye mu buto bwiye. Lewandowski yahoze no mu defenseur n'igihugu ca Pologne yatanguye gukinira ari umukinyi w'inyuma, aza kumenyekana nk'umukinyi w'umusatirizi mu nyuma. Birakunda muri Bayern kuba rero rakiniye muri Bayern kugwego nkaruri ukamenyerezwa n'abamenyereza harimo no mugazwi kije rya Pep Guardiola, ugahura na Hansi Flick. Nukuri vyogorana yuko mu gihugu ca Espagne vyo kugora. Tugaruke kuri Omar MARMOUSH. MARMOUSH ashobora kugira novuga ngo ikibazo gikomeye
akagira pressure mu mugwi wa FC Barcelona, nyuma yo kugira pressure akisanga wa musaruro yariko aratanga mu gihugu c'Ubudagi si wo musaruro aje gutanga mu gihugu novuga ngo ca Espagne. Then ugerageje kuraba na parcours yiwe, numwe mu bakinyi yahere mu mugwi yitwa Wedi Degra, aca muri Wolfsburg ya kabiri 2018 kugeza 2020 yarakiri mu mugwi wa Wolfsburg, bamucisha muri ya mugwi witwa San Pauli, ava San Pauli agaruka Wolfsburg, aca Stuttgart, ayongera subira Wolfsburg, uyu munsi ageze mu mugwi wande, mu mugwi wa Eintracht Frankfurt. Muri Eintracht Frankfurt plutôt muri Wolfsburg yari yakinye inkino zigera kuri 33, atsinda ibitsindo 5, adelivra une seule passe décisive. Muri DFP Pokal akina inkino 3, atsinda igitsindo kimwe, nta passe décisive yigeze atanga. Mu mwaka wiwe mu mugwi wa Stuttgart yakinye inkino 21, atsinda ibitsindo 3, adelivra passe décisive zigera kuri 5. Muri Bundesliga yakinye inkino 21, atsinda ibitsindo 3, atanga passe décisive zigera kuri 5. Tugomba tugaruke muri 2020 mu mugwi wa Wolfsburg, yakinye inkino 2, nta kintu na kimwe cigeze cerekana kuno ari umukinyi w'umusatirizi wa vrai, kuko nta passe décisive ndetse nta n'igitsindo yigeze atsinda. Tugomba tugaruke basi mu buto bwiwe muri Wolfsburg, usanga yarakinye urukino rumwe, usanga yarakinye inkino 2, nta hantu bakwereka ko yigeze atsinda igitsindo. Uyu mwaka rero muri Eintracht Frankfurt amaze Omar MARMOUSH amaze gukina inkino 41, afise ibitsindo 17, afise passe décisive zigera kuri 6. Uwo ni umusaruro tuwushize hamwe. Hanyuma toute compétition confondue, uwo wari umwaka weza huko, uwo wari umwaka uheze, toute compétition confondue mu ibitsindo 14 na assist 10 mu 10 na 6 amaze gukina. Nukuvuga ngo mu ibitsindo 24 tugerageje kuraba muri sezo 2 niyi itararangira, afise ibitsindo bigera kuri 31 hamwe n'imipira 16 ivamwo ibitsindo. Nuvuga ngo ni umusaruro w'ibitsindo 47. Uyu musaruro Robert Lewandowski igihe yaba yagize sezo nziza cyane yarawugerako. Messi igihe yaba yagize sezo ibayabaye yagira ibiharuro nk'ibi. Cristiano Ronaldo igihe yaba yagize sezo ibayabaye yagira ibiharuro nk'ibi. Na wa Brotering Grande dora tuvuga kari gihangange. Ibi biharuro vya MARMOUSH iyo yagize umwaka mwiza uri exceptionnel agira uruhara nko mu bitsindo 47. Meme na Cole Palmer yavuzwe cyane, agira uruhara novuga ngo mu bitsindo 47 canke biri munsi ya 47. Weje kubwanje Omar MARMOUSH araza nk'umusatirizi aje kwihigira ivyo bitsindo, ariko aje nk'uwiga taje kuvuga ngo aje gusubirira Robert Lewandowski. De ma part ikintu mbanza kuraba mbega Barcelone kugeza uno mwanya nyuma yo kuzana baroke bakabura buzwa gatizwa muri za Real Betis, tutazi uko bazava bagaruka, ariko amayigo menshi yerekana ko batazogaruka i Barcelone. Paul Victor karabura umwanya bivanye nuko Real Masi wa mukinyi ushobora gutuma ivyo bitsindo mu grand rendez-vous mu gihubuze Robert Lewandowski. Bivuze ngo Barcelona kugeza ubu ni equipe igomba kugwana na projet mu avant centre, parce que ugiye kuraba muri trio d'attaque ya equipe FC Barcelone, Robert Lewandowski ku myaka 36 ni wakuze, ariko kandi utsakaje Robert Lewandowski ugomba kuzana umukinyi amaze kuba mature uri capable yo kumutuma direct ivyo equipe yifuza, amaze kubagiranira complementarité n'aba bagabo abahasanze bitwa Lamine Yamal na Rafael Luis Berori. Bivuze ngo Barcelona uno munsi itandukanye na equipe yose yozana umusatirizi kavuga ngo uyu turizeye kazo umusatirizi mwiza. Nizana umusatirizi muri kazozo no munsi Barcelona ikene umusatirizi mwiza gezweho, aza mwishusho Robert Lewandowski yajemwo, aza mwishusho Luis Suarez yajemwo, ashobora kuza mwishusho nk'uno munsi Erling Braut Haaland arimo akarorero. Rero reka dufate umugabo yitwa Omar MARMOUSH, ko tubona ko projet mu avant centre kwa Barcelona bwirizwa kubaho, kandi muzo bagiye barategura zose bigaragara ko ata confiance bazifitiye, sauf surprise. Kuko sindiko ndabona Paul Victor ngo azomusubirizi wa Lewandowski, sindiko ndabona
Roke asubira guhabwa ico cizere ngo agaruke mu gihe rimwe na rimwe uno munsi birakunde ejo bikanga kwa Betis urabona ntari karabo wa mutiweri mugabo karite rero Barcelona yari ikeneye ku mukinyi wa nimero 9 kuko nemeza ko Jero Barcelona gutunga Lewandowski no gutunga umugabo witwa Luis Suarez baraba typical number 9 mugabo no munsi babatunze batari muri style ya Barcelona ari naco gituma twabonye Barcelona nziza ya Suarez ndetse n'iya Lewandowski mu gihe equipe imeze neza bivuze ngo ni babakinyi muri style ya Barcelona ni beza ko equipe ishoboye kuba nziza ikabazanira bakaremubwo ibyo bisindo batumwa mugabo no gushatura umupira uko wahindutse mbega Barcelona cyane equipe yari siricel capable yo gukina sezo 3 4 5 6 yitwa equipe ishobora kudomina chaque adversaire bahuye idawe niyo instability deja nimba Erling Brot Haaland muri Squad City vyamwangi kuko urwego rwa City dufate mu myaka 5 yeze gwahindaguritse cyane kandi twarabonye Erling Brot Haaland mubi mu gihe City ari mbi ikompli uno munsi ça fait combien de matchs tutabona Erling Brot Haaland ari invisible bivuze ngo uno munsi Barcelona bwa mbere arakenewe kwiga nivyo Erling Brot Haaland ashobora kuza akaba mukinyatsinda mugabe fo kwiga kuri kazoza ka equipe nimba bitagishoboka ko equipe ibaho nk'uburyo yari ibayeho kuri Lionel Messi na Suarez na Neymar nimba bitagishoboka ko equipe ibaho nk'uburyo yari ibayeho kuri ba Villa na ba Pedro ikaba equipe iri muri area yo kudomina chaque adversaire chaque match saison 2 3 4 5 est-ce que nous avons créé risque ikomeye cyane mu gihe uzari umwataka ari ngaho kugira ngo abimashini produce ibitsindo gusa equipe ni dakinu wawishize muri risque mu gihe bwo nka Omar MARMOUSH ugiye kuraba ni umwe mu bakinyi ngomba kuvuga kuri progression yiwe muri saison 3 ziyeze kugeza uno munsi ugiye uraraba Wolfsburg, Stuttgart, Frankfurt nuno munsi yene kwa Frankfurt yevoriwa saison par saison kandi uno munsi Barcelona ikeneye umu numero 9 afise karite ko meilleur buteur mugabo ashobora kuba meilleur joueur urumva ko kana atari gutsinda gusa Erling Brot Haaland ashobora gukina saison 10 ntabe meilleur joueur yabaye meilleur buteur hose mu gihe twibuke ngo equipe nka Real Madrid equipe nka Tottenham Hotspur zaratweretse Harry Kane na Karim Mustafa Benzema ashobora kuba meilleur buteur akaba na meilleur passeur bisigura ngo ashobora kuba meilleur buteur akaba na meilleur joueur wa equipe iyi ni profile MARMOUSH afise kandi ugiye kura MARMOUSH no munsi A25 ikintu conye ni MARMOUSH gishobora kumukanga nukuhonyora ahantu Lewandowski avuye ariko kandi hari projet uno munsi ivugwa ko kwa Barcelona uyu musore ashobora kuhaza akitwa uri bukorana na Lewandowski saison 2 cyangwa 3 mugabo wo bivaye na profile buriya Lewandowski barihenze cyane nta pressure akazotera Lewandowski na pressure uno mugabo azwi kw'izina rya Paul Victor azotera Lewandowski mugabo iconzi ico biroroshe kuri Bera Lewandowski nyuma ya saison imwe atitwaye neza afise MARMOUSH à chaque fois qu'il entre en jeu amukosora uno n'umusore atsinze ku fazi 3 zikurikirana muri Manchester 3 zikurikirana nyene toute compétition confondue A25 ari mature ariko aragenda yevoriwe ashobora gukangwa na equipe parce que Frankfurt si Real Madrid twarabonye Luka si Barcelona twarabonye Luka Jovic mukinyi mwiza muri Frankfurt ashitse kwa Madrid tumurirengera tunabona Landar Koroma no muswa pare ko urani bibazo bwe bitandukanye mugabo kuri profile Barcelona mbavyoshoboka kwitegura ko Suarez ari naco kintu yababwiye asohoka zana umusatirizi tubane se zimwe canke zibiri agira ica nyigiye ko nsohoke yafatishije none munsi Roke uno munsi Paul Victor azokwigira kuri Lewandowski ata pressure mushira bibabigoye teso pour akere kwiyumvira MARMOUSH ni sawa chitugaruka no kuri situation financière ya equipe buriya MARMOUSH arevalué autour de 50 millions mu gihe Victor Gyökeres na Erling Brot Haaland bavugwa n'umwe ari munsi ya miliyoni 100 kandi nabo bafise karite imwe yo kumwera buteur gusa uyu muhungu afise karite exceptionnelle umuntu ashobora kugutsindira kufura kuri 25 metres 30 metres kandi abikore muri profile nziza kabisa uravye ingene yirukanga uravye icambere coco karite yo gutera amakufura umve ngo ni karite yiwe cyane kindi naco uravye uburyo atwaramwe umupira orientation ingene hagarara ingene acenga acceleration taille yiwe vision finition uyu jeno mugura afise style ya Ramasia afise style kibikeneye y'umukinya ashobora gutsinda ashobora gukina ashobora gukinisha abandi ashobora kuza muri ya tandukanye niyo burya Lewandowski na Suarez l'examen abo ba typical number 9 beza kwera bari muri equipe n'ubundi cyo none Lewandowski fata waranepase equipe arimbi ntitwabonye Lewandowski yigwa ko mugabo atacofasha equipe MARMOUSH na Rafinha bo kwicibiye iyo bari partnership iteye n'ubwo nuko rero meze muri equipe ya FC Barcelone
ngira nayo tuyiganiriye ko umwanya utari mutoya tubanze duce gato mu bayanishwa